kubabwira abagumya banga ati umugumya banga aza gutoteza abandi ni wowe ndadapanze neza uko wowe uzi yuko ivyo uri kurakora abantu bavyumva neza ntujya abantu bajya kubafata ku nguvu ngo cangaha ngo nimuze muri CNDD-FDD ivyo nyakuna kwibabwiye abantu bagenda bavuga ngo amatora yaraheze tweko bw'umugambwe ngo hasigaye ko ngo kuvuga ibiharuro gusa abo bantu twege muri Petuba yuko abo bantu 2005 waritavye amatora 2010 twahitavye amatora y'abajamo ba komine ariko ntitwabandanya 2015 naho nyene 2015 naho nyene ntitwabandanije 2020 kubera ko murazi ivyaciye bishika abarongozi bacu rero nabo bico gihe bajanye n'abandi muri ivyo ngo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ariko mwe mugishikiye ku giti ciwawe sabwe nka Kasimu yego warashika ikiringo ca gatatu jewe uko jewe ndavyumva ico bita ikiringo ca gatatu nticari muririmvyi nta kintu kiryoshe nko gukora indirimbo ziri ku rwego mpuzamakungu. Umva rero inyishu ibibazo vyanyu yabonetse. Malengo Records ni studio nshasha ije kubaha ivyo mwari murindiranye igishika. Tubafitiye abahinyanyuzi mpuzamakungu banonosoye ivya beatmaking, voice recording, mixing na mastering byo ku rwego rwo hejuru. Turakora kandi ama publicity, voice over, dubbing na sound tracks kubakora amareresi. Dukorera mu Kamenge quartier Gikizi kujya gatandatu hepfo ya lycée municipal Kamenge aho benshi bita Limika. Mufisi ico mubaza twakure kuri 68 60 20 96 canke mutwakure kuri 66 21 21 39. Malengo Records ije nk'inyishu y'umuziki w'Uburundi. Reka tubaramutse abakunzi bacu mudukurikiranye kuri televiziyo yanyu mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye cyane. Reka tubasabe mugire subscribe ariko kandi nibiganiro vyacu mukurikirana mu bisangize n'abandi nkuko mubibona imbere ya kamera zanyu turimo n'umuntu w'umushinga ntahe nama nayivuze hajya abantu bose sabagabo nyabagabo hari abagabo kubera bari manyugitsina gabo mugabo n'abagabo bashinga n'abagabo nyabagabo bakanyeri gabo nibo turi kumwe ngaha rero nko mubona n'umwambaro ubu mu Burundi cyo imgerero c'amatora y'abashinga mateka ndetse n'abaje n'amama commune turi myamamazo nikingo c'imisi 21 abiyamamaza bahawe rero n'umugwi w'igihugu kigengeje gutegura amatora seni imigambwe inani ndetse nabigenga. Turi kumwe rero n'utwara umugambwe IPD zigamibanga ni Kasim Abdul niwe turi kumwe nko mubibona. Kasim turabaramukije twizere ko mumeze neza. Yego tumeze neza turashima kandi namwe turashimiye. Twe tumeze neza. Nimwe uno munsi mutwara umugambwe IPD zigamibanga abatari bakira twikanye barakeneye kumenya vyinshi ku mugambwe IPD zigamibanga duhereye kwizina nko mwambaye n'umwambaro tukamenya n'insiguro navuga ngo y'idarapo ndetse n'amarangi agize idarapo ry'umugambwe IPD zigamibanga. Murakoze cyane. Mbanze nibutse yuko IPD ari imfunyapfunyo y'amajambo y'igifaransa avuga mu Kirundi urunane rw'amahoro n'iterambere. Yego umuvuze ko umugambwe IPD zigamibanga bavutse muri 2002 2005 waritavye amatora 2010 twahitavye amatora y'abajamo ba komine ariko ntitwabandanya 2015 naho nyene 2015 naho nyene ntitwabandanije 2020 kubera ko murazi ivyaciye bishika abarongozi bacu rero nabo bico gihe bajanye n'abandi muri ivyo ngo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ariko mwe mugishikiye ku giti ciwawe sabwe nka Kasimu yego warashika ikiringo ca gatatu jewe uko jewe ndavyumva ico bita ikiringo ca gatatu nticari kubabaza twege muri IPD zigamibanga oya nivyo twe twahane cyo tumvikanye bavuga ati iyo mbari ikiringo ca gatatu cubabaza abagumya banga
yavuga ati erega ni jewe yari ni jewe nari nshikiriwe none none twiwe kandidatire yacu ko batari itari kandidatire no kuvuga twebwe umva nkuru nziza yari umugumyabanga no kuvuga umugumyabanga yavuze ati twe tubandaniza kuri uwo nyene niwe duhigana umva ntiyabuza ko umuntu uzenye umukandida wacu ahiganwa nawe no kuvuga rero twebwe kuri jewe uwari kutubabaza icyo kingo cya gatatu abagumyabanga nibo bari kuvuga ati oya abavuga ati oya wewe twaraguhaye bibiri mategeko yacu avuga bibiri cyangwa kubera ko ubandanye ikindi muga twebwe kuko urabona nko mu amatora n'amahiganwa si utora uwo muhiganwa uwo bakuzaniye wese ati muhiganwe murahiganwa yego sawa jewe rero nuko genda byumva uwo bazana wese ati muhiganwe je nkeneye kumutsinda uko ntumbwire ngo zana naka niwe ngo duhiganwe na naka sindagutorera bari bitorera haba namwe mukitorera mu migano yego mu cyari kutubabaza cyari kuyo bati ati amahiganwa ntage atagenze neza ntiduhiganwa mu kwa code electorale ibwizwa rigenga amatora biravuga ko abantu bahiganwa cyavuga nk'inditsi rero nange muhiganwa mu cyamuri mugenda ku ntirigenda uko byateza kugenda aho niho nobaba yego mugabo umukandida higanwa cyo umugambwe wari wese abo bazana je nubatangora ingorane yiwanje no kumutsinda mu myaka umaze kwitabira amatora hari intebe mumaze guronka muri leta nko mu matora y'ibihumbi 2010 ko twagarukiye mu mantuzenya mu majena makomine mu majena makomine twari twaronse ibibanza byinshi mu nama mpanuzo za komine ariko ivyo bibanza ntabyo abantu bacu bagiyemo kubera umuganga yacivuga ngo turanse ngo harabaye usuma ngo amatora yaribwe byose turabihebye ubwo rero tubizize urumva cyakije gikurikira ariko mugavye yavuye muri mwebwe ni mwafashe ingingo yo kutaja muri ayo mabanga n'abarongozi bafashe ingingo yo kutabija yo mu mugambwe niyo bafashe ingingo ati ntitubijamwe abandi bacha babijamwe ngo igihugu urumva gitegereza kubandanya kibaho mu matora y'ibihumbi 2015 urumva yuko twari muri iyo zuguru ngo ikingo bamwe ngo ikingo ca gatatu abandi ngo tubandanye ivyo ntibituraba ntibiraba mugambwe muriko muri yamamaza mu mwitoje mu mashinga amateka ndetse n'abahanzoje mu makomine nigiki nk'abantu bako badukwikirana cyotuma bumva bo batora niko dushaka ku migambi ikintu nyine mwumva mwabwe niki cyotuma batora IPDS gamibanga abantu bakoze icyambere twoguma tukavuga tuti twavuga nuko mu mugambwe IPDS gamibanga ico twebwe twumva nakubwiye rya ibanga ni ryabanga naguhaye nsiguro yaje ico rero twumva rero kuri iryo banga nuko imvugo ijana n'ingiro abarundi bakumva yuko twatoye naka sivyo kandi twatoye amajambo gusa twatoye ingiro kuko nakubwiye redevability munakumva icabazo akumva gusa ngo narasavye amajwi ngo hama ngo ngibindi ngo tuzobimenya ngo nihagira ngo nihagira ngo nzobashira icupa ngo banwe ngo hama ngo ntaco oya sivyo ico abantu bokumva nuko ambere twumva yuko imvugo ijana n'ingiro cyo cyambere okay nibaza ko tushaka ku migambi kandi aho nakunda twumva ikintu cyo tuma abantu babatora kurusta abandi ariko kandi nkuko mwariko murayivuga hari abatari bake bariko baritiranya ibintu na cyane mu migambi mbega uyu munsi nihe migabo n'imigambi mwashize imbere mu mugambwe IPDS gamibanga mu mugambwe IPDS gamibanga turafise ivyo twibaza tubona yuko ari nkenegwa
ubwa mbere ni dufate nko kubasaza ku bantu abavyeyi bacu bamaze gukika mu za bukuru canke bamwe bahoze bakora ubuzi bwa leta canke bindi bisata bitandukanye bakorera umushahara. Ico twebwe nk'abashinga amateka dukeneye tuzokora ku buryo habaho ibwirizwa ryo kuduza agatererano umukozi atanga muri amashirahamwe ajejwe abaja mu zabukuru kugira ngo kaduge ko no munsi agatererano interano batanga ni ntoya cyane. Aco gituma ni yageze agiye agiye mu zabukuru usanga udufaranga yabitse ari duke ari ntica ntikize. Ubwa kabiri twebwe mu mateka turashaka yuko hazobaho ibwirizwa rero rishiraho ikigega cy'izabukuru twita fond de pension. Iyo fond de pension rero izo fa mu ntuzenya mu cya leta izoshiraho ku mwaka w'amashiki. Iyo rero niyo zoshifasha rero igihe rero umuntu agiye mu zabukuru ubwa mbere izotangura gufasha abaja bagiye mu zabukuru kuko umuntu usukuvuga agiye mu zabukuru yuko ibyo akeneye bica bigabano bica bihera. Ibyo akeneye biguma ari bya bindi nyene les besoins nizazindi nyene. Iyo mba yafise umwana ari kwishure umwana ntaca yise ishure ngo nuko umuvyeyi we agiye mu zabukuru. Oya. Iyo mba yafise umwana yagaburira umwana ntazoca areka gufungura ngo nuko umuvyeyi agiye mu zabukuru. Aguma afungura aguma yambara aguma akeneye haba. Ico rero twebwe kiri mu byo twitwararika tuzoshiraho. Ubwa kabiri tuzoshiraho tuzashaka ko hazobaho ibwirizwa risubizaho itunganywa ry'amantuzenya y'amashirahamwe yahomvye. Amashirahamwe usanga yahomvye kandi afise akamaro. Ndaguha nk'akarorero turashaka yuko mu bushikiranganji bw'amahingo n'ubudandaji kuko uraza abashinga amateka nibo batora amafaranga leta ikoresha ku mwaka ku mwaka. Bazoca basubiraho bakubaka ishirahamwe rikora amacupa. Bazi ko harigeze ko hariho ishirahamwe kitwa Verundi. Uno munsi sinzi ko abantu babona uruhombo canke uburemere igihugu kiriko kiragira. Uca ahantu hose ku mabarabara hose uzoca huzuye ubucupa bwa plastique. Sivyo? Nukuvuga wewe uragura irya ji agashupa ugacutwara umva urakagura mugabo ntacyo ugiye kugakoresha. Ucugata mwibarabara. Ugataye mwibarabara ibidukikije. Uwo no munsi imiferege yose inzuzi zose zuzuye amacupa plastique. Ugiye ukaraba amapubere ubu niyo vyuzuyemo. Ariko mbwira harabona ikidaje ca brasserie mu barabara. Kare. Namahera ningene kizimvye. Nuvuga yuko nitunga. Nitunga. Nukuvuga iki kidaje nitunga rya brasserie. Wewe ugura iyo ntuzenya ico kiye cyawe canke iyo fanta irimwo ukanwa brasserie kagumana icupa ryayo. Sivyo? Nukuvuga rero cyuharura rero uno munsi dufate uno munsi ko ngahe Bujumbura. Ubu nuze buji bwa plastique za energie rahatanga wizi kagugwa 2500. Ndavye umva naho igiciro c'ifanta ngahe Bujumbura tego cya igiciro ca leta ni 2600 ariko henshi uzosanga ari 2000. Dufate yuko rero niyo ji igugwa 2000. Mugumva wewe muguzi uraguze n'ijya nakaya gacupa ku 500. Ayo 500 ugacuyata. Urumva go ruhombo. Kakano niko ayo 500 yabagaje agacupa gasubirayo kaba ntibizimvye. Ntibizimvye uko ucuyata. Cubaza rero turaba rero ahantu baye amaji
abantu banwa abana biki ucugwiza amafaranga twatubona amafaranga duta ku munsi hagati aho leta twatwiremereza ngo ibidukikije isuku mu gisagara no kuvuga naho hokora ibikorwa rusange ku munsi ntidushobora kusanga igisagara gishobora kuba ciza nishobora kubura ibyo bintu kubera ivyo bicupa bwa plastike tuguma duta ku munsi fata abana bose umwana arize tumugurira ji ahejeje kunywa irya ji akacupa tutahehe mwibarabara amajana 5 aragiye niwagurira abantu 5 2,5 se urataye uyabona ngaho gutyo ariko rero mu gihe nk'iyo nka nibatora hamaze kuba ubushikanganje busubijeho kubaka iyo ntuzenya iryo shirahamwe rikora society ikora amantuza amacupa ya nabo bakora amaji iyo ji bazoca bayishira muri cya kidaje bazogura ya kidaje ibitunga giwe no kuvuga wewe uzonwa ji mu gicupa rigume hajya nyene ya ntuzenya bwa ucafu mu gisagara tuzoba tugize gute tuseze ibintu byinshi rero ntibaze ngo nubuhinga bundi burebure ariko nukubona ico duhomba mbega duhomba iki ku munsi ndibaza yuko nahatabi haronfise mugabo ndibaza yuko uno munsi abarundi bahomba amamiliyoni menshi cyane aguze burya budaje burya bucupa bwa plastike tutamwibarabara kandi leta uno munsi ndazi yuko ifise uwo muzigo wo gukingira ibidukikije gusukura iyo miferege gusukura inzuzi genda kwitanganyika urabe nibara n'inama nyinshi ziba mbona zakobye zimaruka kandi n'inaguruka giye kenshi riva ku bidukikije bidukikije nico navuga ngo kigira byose indi migambi mwashize imbere ikindi novuga kuko ndazi kari byinshi mugace ku masonga yego ikindi nagira mvuge ni inyigisho z'akanovera mu mashuri mu gisata c'indero mu gisata c'indero turakeneye inyigisho n'indero vy'akanovera mu gisata c'indero uba abavyeyi benshi baridoga urumva abana bacu baricaranako nta bitabo bihari mu mashure nta ntebe n'ubukene bw'ibitabo ariko nagira ngo ndakubwire yuko ku bwacu umuti numwe gusa kandi woroshe cyane twifuza yuko nk'abashinga amateka hacaho ibwirizwa ritegeka abategetsi bose bakuru muri leta abategetsi bakuru muri leta mu gisirikare mu gipolisi abashinga amateka bose abakozi ba leta sivyo cyo tugira gute twese abana bacu bige mu mashure ya leta bose nta vya prive none hari aba prive bazoshira y'abana bawe mugabo wewe uhagarariye leta sivyo none dufateje wende umushinga amateka uburyo mwene gihugu niwe yampaye kugira mu mushinga amateka ngo tuja muri prive none umwana wanje nca ndamukura muri mu nshure ya leta kubera iki sivyo iyo mba dushaka kugira rero ubwo indero ihinduke ibe nziza mu ishuri nuko abo bategetsi bamaze gushira abana babo hajya mu nshure ya leta ndakurahiye musitanteri nazokwemera ko umwana we buri gitabo kwega ahantu hava ishure riva mbura mutari nazokwemera ko umwana we yicara hasi umushikiranganje ntazokwemera yuko umwana we wasa aburi gitabo sivyo ibyo byose uno munsi bibuze mu mashure ya leta bizoca biboneka general azokwemera ko umwana we yicara mu ntuze mw'ivumbi hasi aya ntibikunda none
general yabayeho ku bwande ujya mwene igihugu sibyo kandi n'ujya mwana nawe nyene yiteze yuko igihugu kimiteze yuko nawe azoba muri ico kibanza ejo tutakiriho sibyo niyo mpamvu umuti wa mbere kandi woroshe umva ntitwara amafaranga umva amafaranga utwara ubwayo oya ko ntuzenya umukuru w'igihugu ko mushikiranganje wa mbere icega cyo mukuru w'igihugu ko umushikiranganje kanaka cyangwa umushinga amateka general naka agenda kigisha agashira umwana we mu ishure rya leta umva hari amahera bisaba mugaye cyo cabisaba gusa nuko ca dufata ya mafaranga dusanzagiza mu bindi bintu tuzoja tuyashira hehe hajya mu ishure za ntebe tuba tuzigura nk'ubu dufate imigambi urabona imigambi y'ukuri izobera mu makomine amantu uzenya inama mpuzamajambo za komine hari n'abatazi nico bajejwe ugireko inama mpuzamajambo za komine bazoca bamenya yuko rijya shure hari umwana w'umushikiranganje hari umwana wa general hari umwana w'umushinga amateka hari umwana wa directeur general ya n'umwana w'igihugu umukuru w'igihugu kumbere ni hari na wa mwari maze kwitwararika kwigisha neza twebwe rero ico abashinga amateka tuzokora tuzotora amafaranga akwiye yo gushira yo kugura ivyo bikoresho by'ishuri c'indero ngaha hanyuma rero hariho turafise ishira hamwe rikora ibitabo bita RPP Regie de production pédagogique uno munsi riri mu Kabondo riri hajya mu Kabondo ni ry'ubushigego kirushikiranganje bw'indero wumva hari na kimwe cyosigura ingene kandi rira ugiyeyo rirafise ibikoresho bigezweho bikwiye mugu kazosanga hageze gukora ibitabo tugiye kubikoresha muri imprimerie y'uwikorera utwawe kandi hariho imprimerie y'ubushikiranganje aho kandi ngira ngo nje nakumvira oya naho rero tugomba bigenda gucyo kubera ko babana bamwe bafata ingingo atariyo biga babana bamwe batwe dufata ingingo siyo biga mugabo nitwa abo bose bafata ingingo nitwashira abana babo bacu muri amashure nta nkeka yuko ishure ryacu rizoca riba iryakarorero uno munsi urabona akantu bahinguye ngo école d'excellence ngano kuraba ngene bajayo sirako ngene bajayo muri école d'excellence batorere bafatiye ku bibazo vya leta bikogwa n'amanota baro ariko rero mbega kumbure mugabo hariho école d'excellence hariho ivyo bita ngo lycée public sivyo hagaca hatangwa ngo lycée communale abo bantu mu kubashirayo baraba ubusumbasumbane bw'amanota sivyo mugabo hageze gukora ikibazo ca leta nta kibazo cyo muri college communale akora ikibazo kimwe na wa wundi wo muri lycée public na wa wundi wo muri école bose yamajere yose ntibatorerwa ikibazo ciwabo ntibatorerwa ikibazo ciwabo kumbure batiriye rero byategezwa kumera bari guca batorera bamwe bose bakora ikibazo cyabo bivanye nubwo bumenyi bafise naho biga yego mugabo rero yuko rero bose ko biga bose bimwe naho mugabo ugasanga ntibiga mu makondisyo amwe nika rero tubihindure ibwirizwa rihinduke abana b'igihugu bose ntuzenya incungu ya demokarasi ndada yavuze ati nta nyagupfa nta nyagukira mvuze Rwagasore cyane nkavuga ndadaye nuko twebwe mugambi PDZ gatubafata ko ari incungu z'u Burundi ni reference ni reference rero ko atajya gupfanya atanyagukira abana b'u Burundi bose
reka tubigishe mu buryo bumwe kuko bitagenze uko haca haba abana babanyagukira n'abandi bana babanyagupfa bajya naho batokwiga ntaco mugabo bajya bategerezwa kwiga no kuraba neza tuzoba tugarutse kuri bya bindi bihe tuca tugarutse muri bihe kandi k'umuntu wari w'ikibirigi sivyo aho hariho abiga ngaha mu Burundi n'abandi bari bagenewe gutwara baca bajana kwiga hehe ya Srida none bako aho kai ko d'excellence ari asri ari uburyo bushasha bwa Srida twazanye urumva hari habari bageneye gutwara baca baje Srida abandi biga ivyo kurima ugaca bajanira ubumbashi urumva abandi bakiga ngene ngaha nyene uko abo ni ugaca baja muri école ménagère baje gushona baje kubari guteka amaberenga ubwo rero uno munsi rero tugomba kumva yuko abarundi twese ko iryo nibwizwa shingiro ry'u Burundi ribivuga mu ntuzenya mu ngingo ya mbere sivyo namabwirizwa mpuzamakungu amwe y'agateka kazi na muntu avuga yuko abarundi abantu bose bavuka bangana mu gateka kabo sivyo no mwanuzenya mu bwigenge bwabo ndagahereza ngimeze kuri cyo rero kuri rya jambo rya president Ndadaye ntanyagupfa ntanyagukira abarundi twese tugomba kumva ko ni ryabara nakubwira ry'umuhondo twumve yuko ivy'igihugu tugomba kubisangira ntibihabe abumva yuko aribo bafise boronka kantuzi igipande kinini n'ubisakana abandi bakunda igihugu n'abenegihugu nibaza ko ico rero nariko ndavuga rero ku gisata c'indero nico gisisa nico kimwe no mu gisata c'amagara y'abantu twe tukaba abashinga amateka naho nyene tuzokwigura ku buryo habaho ibwirizwa ritegeka abakuru bose ariko ndavuga twivuze mu mavuriro n'ibitaro vya leta nta muti uzosubira kubura mu bitaro vya leta nta bikoresho bizosubira kubura mu bitaro vya leta sivyo kubera ko umushikiranganje umudirecteur general umukundi umutegetsi kanaka umugeneral umukoloneli ntazogenda mu bitaro vya leta ntazogenda mu bitaro ngo asange ngo bamubwire ngo nta muti uhari ngo avyemere mugenzi oya basi uko rero cyo twumva yuko turabakuru ngo cyo twiruka ngo manuze mu ma privé tuba twitandukanije n'ujya wundi munyagihugu yadushize muri kiya kibanza ndakunda ijambo umukuru w'igihugu akunda kuvuga bati abakozi abariko turakorera twumve yuko turiko turakorera abanyagihugu bajya nibo ba patron bacu none hagati ya patron n'umukozi wiwe ninde byukuri yagomba kuba yifashe neza le patron n'umunyagihugu kandi nk'ubu wogenda mu gihugu cyose ujya mu nyagihugu cyangwa ujya mwene gihugu ubu bose baricaranye babakuru baricaranye bamuko bariko bamusaba ijwi giyiwe sivyo mbere none nk'ubu yokwa gutora abanyagihugu bokwa gutora naho uya nitwo maramara cyane muri sinzi ko mwibuka igihe hageze igihe cyo kwiyandikisha gutora ntibuka ko basivye baretse kuja kwiyandikisha ko buryo bongeye n'iminsi harajaho n'inguvu rero y'abantu leta irashira inzego z'igihugu zirashira babavana muhi ati utegezwa kwiyandikisha ntuza mu misa uterekanye kaya gapapuro kwiyandikishije ntuja kuvoma uterekanye kaya gapapuro kwiyandikishije sivyo ariko iyo ni demokarasi twabinigwe ariko rero nariko ndakoma kuvuga yuko kwereka yuko umwenegihugu ujya mwenegihugu niwe le patron yeah
niwe ro patron aduka kwa duhaye rijya rigiwe rero kugira tuje muri cya kibanza none tushatuke tukam nkoresha ijambo rya kera tumunena kubera iki yabo ntibazi ko ijambo kunena icari cyo kumuhebera ntuzenya akato itwosangira umukenke wiwe n'umukenke yanwe yasomesheje sinosomesha ko jeune urumva wewe ni uri umukozi ni ushugabo kabaro pata kagari yaguhayijwe ivyo rero ntivyoshoboka niho dushaka yuko nujya mwene gihugu mutoya aje kwa muganga agasanga umuti urahari ibikoresho birahari sivyo icurumva sino kirandira cyane ko nakubwiye ko tubifatanya na kiya cyo mu gisata cindero abo bantu bafata ingingo ibwirizwa likabategeka yuko baja kwivuza mu mavuriro ya leta para ko baca biruka ngo ngiye ngo honorable ngo ari muri kira n'abana baronke pega sinzi ko mwibuka hari umuntu uze mukuru w'igisagara ngaha ca Bujumbura sinzi akagwane kari kababa ngo je ngo nja kwivuza muri Prestige kugira abwira ariko agomba gusigura ko ivyo bariko bavuga ko atabitabaye ufatigeza kobereka ngo je ngo mundaba ngo je ngo ndi mukuru w'igisagara ngo nja kwivuza muri Prestige urumva Prestige ni y'abantu mwakibagira yuko ari hajya muri bijya biro kubera abo bantu nyine ariko babivuza muri Prestige yego naho rero twege twumva duhagaze amategeko agomba kushira gukenyugo yuko kuko yego guhaga yuko ivyo umujya mwene gihugu yifuza arije kuba mu kigo arivyo nawe we mutegetsi yo wifuza ukeneye kubaho neza nkuko nawe aba akeneye kubaho neza kandi wewe nk'umurongozi aba yagutoye kugira ngo bijya atari bwishoborere ubimushikaneko muga cyo ngo nzosubira ngo amatora ngo muhagaze yandi matora ivyo tugomba ku bihagarika ya nibaza ko imigabo n'imigambi ari myinshi ego ariko mufisi yo mushikirize kuko ariko gato before muko nabandanya no ni benshi bacha kuri televiziyo hari nk'abo twagende baravuga ko presque nk'imigambwe yose abigenga inani zose abo mu gisata cyo burovyi nkabibaki aha mukunda agafi sinzi ko nawe urujya gake abo mu gisata cy'uburovyi twege ntitwabibagiye kumbe twari kushako twege twifuza yuko hazobaho ibwirizwa kandi yuko hasubira basubira kuroba ku buryo sinzi no bwa kijambere pêche industrielle bakora saziya burya bwato office amamoteri kuko usanga ko akoresha ingafi pêche industrielle apara utufite ubona abantu benshi bariyoboka abakuze benshi barazi yuko higeze kuba hariho abagira ikibahora babita bayorogo barobera he aha mwitanganyika no mu Gwero barabagira iki barabagira iki bayorogo no muri 70 gushika mu 90 na kangahe bengira mega sinibuka neza muganga gushikangira nko 95 menga bari bakiro gushika nko 95 bari bakiro nukuvuga bo barashobora kubera ko baroba ku buhinga bugeze bwa none barashika ntuzi barafite ubuhinga bushika hasi cyane wano no munsi abarovyi bakora nuko kuyungunganya bijya usuburovyi musanzwe nuko kuyungunganya kugira nyine atunga umuryango umva kaya gafire gafata tutu hejuru mugabo kandi kubera bya bintu bya plastique nakubwira bimaze biriko biratoba ibiyaga ibidukikije amazi iyaga urumva za samaki ntizikiyerereza ngaha hejuru kunuze nya ku musenyi
kuko ziranuka ucafuranuka urabizi kurya wewe nukigwa wewe umuntu n'ibikoko niko bibayeho zirahunga burya bucafu buzica zigenda hasi kure ugasanga reka agafire kuyo ntigashikayo burya sikuvuga ngo isamake ngo ntiziriyo ngaho ngo imikeke ngo ntiriyo ngaho mitanganyika iriyo myinshi cyane ni kuvuga rero hakeneye yuko haba uburovyi bwa kijambere pêche industrielle kugira ngo bashikira bashobore kushobora bya bisamaki biri hari hepfo hasi munsi ibiciro no munsi cyazira kuboneka ku isoko ku bwinshi cyane gose abantu basubire kuzigena ariko mugabo kandi cyari mu migambi yanyu kuri ico nyene kuri ico kinye cy'uburovyi twe twifuza yuko haca haba amahinguriro rero uno munsi abadandaza hari gihe bazana nk'isamaki bagaca bazishira mu mantuze mu mafrigo no mu bukopo kugira zirare bazoshobore kuzidandaza ejo burya ajya amafrigo hariya ari yica burya murabona ngene mu biyaya byose by'igihugu ngene hariko hamera amazu none tuzojya amazu zirazimvye pangishije ntitujya amazu aho sikaye zizimvye murapangishije rero nuko habaho ibwirizwa rihagarika gusubira kubaka aha mu biyaya tukaharima gusa tukahashira ubworozi sivyo nini uhereye muburaga ukava hariya mu ntuzenya hariya kuruhwa ukaza ngaha ukabandanya gushika za Nyanza ukaduga mu buragane ukabandanya mu Kumoso ukabandanya mu Buyogoma ukaduga za Muyinga za Kirundo hari ahantu hari hagomba kuba akategurwa amasi yo kurimamwe apana kuja gushiraho nk'amazu tugomba kubaka ku mafaranga make ariko hagukwe ho kurima kandi hakarimishwa rero amamashini kuko mu gihe tuzoba tukirimisha kagasuka naho nyene umuntu yo kwitega ngo umwimbu ndasa akabazo kuko mpamvu cyo gukomeza yego imbibi ariko aravuga ko agiye mu Kirundo ubona abagumya banga ko aravuga yuko kitavogerwa nawe avuga ati zokongereza inzego z'umutekano hari abandi uvuga no gukomeza hari abandi bavuga ati ahubwo no gukomeza imigendanire nabo twita ko arabanza ahubwo haidi namwe ati no kwakomeza umutekano gacungego erega kugira imigenderanire n'ababanyi ibyo bisanzwe biri mu ntuzemo bisanzwe biri muri kamere k'abarundi uzubaze muri kahise k'u Burundi naho Burundi bwigeze busoto twebwe imigenderanire ni biza kandi Burundi ntidukeneye gusotora igihugu na kimwe turakeneye yuko imipaka yose yugururwa abantu bakagenda amasaha 28 ku 28 urujabo kakajabuka mukabo kandi uwinjiye n'usohotse akaba ati hajya nta sinca ku ruhande ngumavye ntoba ivyo ntoba ya ndazi imigambi ko ari myinshi umwata ukwemamaza hari abo twabonye bava mu migambwe itandukanye cyane basi abatari mu abatava nuvuga imigambwe tuvuga ngo itavuga ngo n'ubutegetsi ngabo hari wavuze ati dukoreshe ijambo ati umugambwe yifuza ikibanza kimwe n'uri ku butegetsi bavuga ko bariko bariyamamaza baburagizwa n'umugambwe uri ku butegetsi ugasanga ahari hana hari abatwa baratakwa uheruka twaronde n'umushikiranganje intwaro yo hagati cyane n'usanga umutekano maze interetse agishaka kivuze ko kwaro group bose bahurikiyemwo kugira ngo zashikirize ibibazo mugwe abanywanyi umugambwe bitezwe bimanga aho bari nta kibazo bagira mu myamamazo ariko ratacamira ntabwo baragizwa no mugambwe canke nabanje hariho ibintu bishobora gushika bivanye nivo zitandukanye
hariho umuntu ushobora gusanga mu gitondo saa 2 ari muri IPD saa 4 ugasanga ageze muri senere saa 6 ugasanga ageze muri Iprono saa 8 ugasanga ageze muri CNDD-FDD saa 11 agashaka ngo aje muri Frodem. Uravyumva rero umwe wese yarati none ujya ko nari ndamuzi wanje none bigenze gute ngo ndamubone hariya urumva yuko umwidogo utaheza ngo ubure kandi uwo muntu bamubajije ati we nibiki atavuga ngo barantoteje byo kugeza no munsi nama mbona umushikanganje w'intwara hagati mu gihugu atubaza mu gatondo abarongoye imigambwe ati mbega aho muherereye mu bikorwa byanyu bimeze neza hari abahora bavuga ati twebwe ngaha naha hari abanaka baturagije ati none mwavuye na ba mustanteri mwavuye na buramatari ariko mugabo kenshi turabona yuko nk'ababura amatari baca bama batanze umuti ahantu biba byagoranye mugabo igikuru ni ikihe nukomeye mbega uwo munywanyi w'umugambwe yagiye kuburagiza abandi ni inzego z'umugambwe zamutumye canke batwikiwe nukwishyira hejuru ngo babone yuko ari umukozi nyene akomeye mu mugambwe aho rero urumva rimwe na rimwe biragorana jewe ndibuka kera mu myaka yaheze nyene cyo mukuru w'igihugu akirongoye umugambwe umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD niwe yakunda kuvuga ati kubabwira abagumya banga ati umugumya banga aza gutoteza abandi ni wowe ndadapanze neza ati uko wowe uzi yuko ivyo uri kurakora abantu bavyumva neza ntujya abantu bujya kubafata ku nguvu ngo cangaha ngo nimuze muri CNDD-FDD ivyo nyakunda kwibabwira kuko kenshi twagira amanama nababura amatari na bamustanteri icyo gihe rero washaka bloka abantu bakafata mustanteri naka wikomine kanaka niwe ari kwatwe bacamubaza uye mustanteri ibi nivyo bakwagirije ngo urumva ati wewe mustanteri cyangwa ati mustanteri wewe nturi kurakora CNDD-FDD wewe muri babandi batanga amaraporo atanga amaraporo atariyo ngo warahejeje kumbe ntiwahejeje kumbe abonye haje uwundi nawe yatanze raporo yuko yapanze akarere neza bati noneho ndamenyekanye naho rero gutuntu ca tujamo ariko kurane rwanyu mwene sawa jewe ndizire yuko ubwa mbere nabo bakora ibitari byo batababitumwe n'abarongoye umugambo ku ruhande rw'umugambo ipedezige mu banga rero kugeza no munsi jewe nta turumva batubwira bati bakomeretse bakubiswe oya ntabatubwira kandi turabishima icyo utifuza ko bagukorera ntugikorera ubundi nawe ntugikorera abantu ariko nyene biremewe no gutwara umwambaro w'umugambo mu rushe gusenga sinova ngo biremewe ariko kandi ntibibujijwe kuko twabigize ku biganiro byinshi kuko nabonye hari abantu ingorane dukunda kugira nkubona nko mu gihe cy'imyamamazo ugiye ahantu bose abwa duha imipira duha ibitenge kuko abarundi bacu benshi ntazi yuko ujya mwambaro ari uwo kwambara agiye mu gikorwa kanaka cy'umugambo nicyo gituma uzosanga agiye mu misa aca yamako yabonye ko ari keza karamesuye agiye mu ntuze mu bugeni agenda kambaye agiye mu isoko agenda kambaye kubera ko niko gahuzu gashasha afise kandi kamesuye jewe rero rimwe na rimwe ngerageza gutegera ibintu bimwe n'ibindi kuko nico gituma uzosanga niyo mipira y'umugambo hari abantu afise imipira y'imigambwe nk'itatu canke ine kubera iki we wayibona nyene aragahuzu yaronkeye ubusa yaronse ku buntu kandi ni karacari gashasha rero nakamara rubanza barashaka amana rubanza agiye gusenga agiye
umuntu uzagiye mu bugeni agiye mu isoko agiye mu rundi rubanza rw'ariho rwose agaca kambara ko abona ko ntigashasha ariko mugabo twagomba rero kwigisha abantu yuko ujya mwambaro w'umugambwe ugenewe ibikorwa by'umugambwe gusa hari mu bikorwa by'umugambwe ni wambare izindi shasha ariko rero mugabo kandi aya bavuze ngo bavuze ngo ventre famena padoreye urumva niyo ariko afise ko nyene kamesuye icyo kwambara yitabutse kandi afise gashasha Kasimu mu kurangiza abantu batore gute ku bantu banyuzwe n'imigabo n'imigambi y'umugambwe IPDS gabibanga mu gutora barabiki bisunga iki batore gute ariko imbere yuko mvuga nyene batora hariho ikintu ashaka kugaruka ko mu kijanye n'ubutungane igisata cy'ubutungane bazi yuko na nyene cyo mukuru w'igihugu ariwe juge supreme acidogera cyane gose kandi abarundi batari bake baridogera ico gisata abako baji biturire babako batigenga byinshi bivuga kuri imanza ziteba cyane imanza zicibwa ntizije mu ngiro n'ibindi byinshi twebwe rero twifuza yuko nk'abashinga amateka tuzoca dushiraho itegeko ryuko abashinga amateka rimwe ku mezi 3 baca mu mabohero yose y'igihugu n'ubusho bwose kugira ngo baze baraba uburyo bajya abantuzenya abafungwa babayeho kuko uno munsi abafungwa bayeho mu by'ukuri mwibohero abakirwa imanza mwibohero aba bantu rero bapfunga iby'agateganyo umwaka imyaka 2 imyaka 3 sivyo kandi ugasanga uwo muntu afunzwe imyaka 3 y'agateganyo kandi igihano kumbura azocigwa ari ic'umwaka umwe none ga iyo yindi myaka 2 uzoyimuriha yego data cyaha cyamwagire yakoze yagiriwe ko apfungwa umwaka umwe mugabo amaze gufunga imyaka ingahe 3 none iyo myaka 2 none ndayimuriha naho rero tushaka yuko byukuri haba ibwirizwa yuko abantu umuntu ataba mwibohero ikiringo kirenze imyaka icyo yomara mwibohero uko turasaba abarundi bose yuko kugerekerezo rya 5 bazova muhira kare bakagenda gutora twashaka kwiyamiriza abantu bagenda bavuga ngo amatora yaraheze tweko bw'umugambwe ngo hasigaye ko ngo kuvuga ibiharuro gusa abo bantu twege muri petuva yuko abo bantu n'abatovyi bariko barotoba amatora sabarundi n'abacangero naho babibaza ko bariko barakorera umugambwe kanaka kubera iki bariko baravya bari kuko bwambere abo nyene bavuga nabo nyene bazoja gutora abo bavuga ngo amatora ngo yaraheze wasigaye kuvuga ibiharuro nabo nyene ubwabo bazoja gutora ubwa kabiri abantu batagiye gutora baba biyimye uburenganzira bwabo ubwa gatatu utatoye ntaco ubaza abatowe ngo ntibankoreye iki kuko ntaco wabatumye naho rero dushaka yuko abantu bazogenda gutora bose hama kubirabo mu bwamwe IPDS Nyamibanga bazotora igiseke kuri nimero 4 nimero 4 bace bashira igikumu mu kadirisha kari imbere y'icyo giseke muririmbyi nta kintu kiryoshe nko gukora indirimbo ziri ku rwego mpuzamakungu umva rero inyishu ibibazo byanyu yabonetse Malengo Records ni studio nshasha ije kubaha ivyo mwari murindiranye igishika tubafitiye abahinyanyuzi mpuzamakungu banonosoye ivya beatmaking voice recording mixing na mastering byo ku rwego rwo hejuru turakora kandi ama publicity voice over dubbing na sound tracks kubakora amareresi
dukorera mu Kamenge quartier Gikizi kujya gatandatu hepfo ya lycée municipal Kamenge aho benshi bita Limika. Mufisi ico mubaza twakure kuri 68 60 20 96 canke mu twakure kuri 66 21 21 39. Malengo Records ije nk'inyishu y'umuziki w'Uburundi.